Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastori Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Ndanezerewe cyane ko nonsa akandi karyo kugira ngo duhuriye kuri no samirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere dusangire amajambo Imana nshize ku mutima. Muguhe ikaze, ndakwifuriza kandi guhezagiranwa nanje. Mu kiganiro cy'uno munsi tugira tuyage kucaha. Mwisi hari ingorane nyinshi abana b'abantu bagenda bahura nazo. Ariko muri izo zose ingorane ikomeye cyane kurusha izindi na cyane izivuga muri Bibiliya ni icaha. Hamwe twaba tudatahuye kwivya rukuri, twaba tudatahura neza icatumye Yesu aza mwisi. Rero gucumura ni guhusha intumbero yatumye turemwa. Ndabivuze ukundi, icaha ni kurenga ivyagezwe hamwe n'amabwirizwa vy'Uhoraho Imana. Ibi navyo umuntu abikora biciye mu kwiyumvira, kuvuga hamwe no gukora. Intumwa Paulo yandikira Abaroma mu gice ca 3 ku murongo wa 23 yavuze ati: kuko abantu bose bacumuye bituma badashikira ubwiza bw'Imana. Mugenzi unyumviriza, ngaha ndashaka tuvuge ku bintu bitatu bikorerwa rimwe. Icambere ni gucumura kuhoraho Imana. Dusomye mu gitabo ca Zaburi ya 51 ku murongo wa 4, umwami Dawidi aravuga ati: nacumuye kuri wewe wenyene, nakoze ibibi mu nyonga hawe. Turabona kandi mu gitabo c'Itanguriro igice ca 3 ko Adamu na Eva bagararije bakanka kumvira Uhoraho Imana. Ica kabiri, gucumura ku bandi bantu ni ivy'abantu bagirira abagenzi babo bikabababaza canke bikabatsitaza, bikabakomeretsa. Harimwo nko kubesha canke kubabeshera, kwiba, kubarwanya, kubavuga nabi, urusaku n'ibindi vyinshi tutarinze kudondagura. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Mariko igice c'indwi ku murongo wa 21 n'uwa 22 turahabona ibintu abantu bakora maze bikica canke bigasambura ubucuti canke imigenderanire yari isanzwe hagati y'umuntu n'uwundi. Ano majambo aravuga ngo kuko imbere mu mitima y'abantu havamwe ivyiyumviro bibi, ubushurashuzi, ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ngibi bintu rero ibi vyanditswe bidondaguye bitosekaza ubucuti canke imigenderanire yari isanzwe iri hagati y'umuntu n'uwundi. Ica gatatu ni kwicumurako. Igihe cose umuntu akoze icaha gisiga kimusambuye canke kimwononye. Dusomye mu gitabo c'Imigani igice ca 5 ku murongo wa 22 havuga ngo ibikorwa bibi by'umunyakibi nibyo bimubera umutego, kandi imigozi y'ivyaha vyiwe niyimuboha. Ngaha ndashaka ko uca akarongo kuri aya majambo abiri ahambaye: umutego, imigozi. Ngerageje kuvuga gatoyi nko gusigura, umutego ni ikintu gifata umuntu kikamukura mu mugambi canke kikamutera guhusha intumbero. Gishobora kumusiga ari muzima ariko ari mu kaga adashobora kwikuramwo, canke kikamwica. Umutego rero urica. Nshuti yanje, umutego urica. Wamuzibukira imitego iyo wayibonye, kandi wamugendana ubwenge kugira ngo ntugwe mu mutego. Irindi jambo ni imigozi. Imigozi ni ububasha canke inkomezi. Aha rero ni mu buryo bw'impemu. Ahandi ho turazi twese imigozi. Mu kibano iyo hageze gutekera ibintu canke iyo hageze kuzirika intungwa, hamwe n'ahandi hose hatandukanye umuntu ashobora kubikoresha.
ko Bibiliya ivuga ko ibyaha bifise ububasha canke inkomezi, ni ukuvuga ko birashobora gufata umuntu bikamugumya canke bikamushira ahantu hameze nko mw'ibohero, ariko kandi imigozi ntiboha gusa, ariko kandi irashobora no kwica uwo yafashe. Mugenzi, ingorane y'icaha yatanguriye muri Edeni. Adamu na Eva bari baremwe neza, baremwa mw'ishusho y'Imana, kandi baremanwa umwidegembyo wo guhitamwo. Bivuze ngo bararya ico bashatse, bakabaho uko bashatse, ariko batarenza akarimbi Uhoraho yashinze ko kutarya ku giti c'ubugingo no kukimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi ingaruka zo kurenga ku karimbi bari barazibwiwe. Uhoraho rero ababwiye ngo nimwakiryako no gupfa muzopfa. Biboneka ko n'imbere yuko bapfa harashobora kubaho izindi ngaruka, kandi izo nazo ntizari nziza ku bugingo bwabo. Uku guhitamwo kwa Adamu na Eva kwazanye ingaruka yo gutakaza imigenderanire. Bahisemo kutumvira Uhoraho Imana, barenga akarimbi yabashingiye, bajya kuri ca giti yababujije. Nk'ingaruka yo kurenga akarimbi, ubwa mbere barirukanywe mw'itongo rya Edeni, batakaza ya migenderanire bari bafitaniye n'Uhoraho Imana, kuko yahora iza kubagendera mu kayaga ko ku mugoroba. Bisanze bambaye ubusa, baterwa n'isoni nyinshi. Uku niko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 3 ku murongo w'8. Ingaruka ya kabiri niyi: Adamu yaragirije umugore wiwe Eva, avuga ko ari we yamukwegeye mu kugarariza Uhoraho Imana, acarya kuri ca giti. Ngaha nyene mu gitabo c'Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 12 tubona Adamu yagiriza umugore wiwe, aravuga ngo umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya ca giti ndarya. Muri ako kanya ucubona ko imigenderanire Adamu yarafitaniye n'umugore yari itosekaye, yari igabanutse, canke ubukomezi, ubushobozi bw'iyo migenderanire bwari butitutseho gatoyi, kuko hari ico yiyumvisemwo muri we, agaca avuga ngo uyu mugore niwe yabizanye ndabirya. Ni ukuvuga ngo iyo atabizana simba naguye muri uyu mutego. Ica gatatu nk'ingaruka tubona Adamu yari yicujije, yumvise abaye nk'uwiyanse, yumva isoni n'ubwoba, akoresheje amajambo ngo umugore wampaye ngo tubane niwe yazanye ku vyamwa. Byumvikana ngo mu vyo yari kumfasha iki sinari ndaciteze, harimo akantu ko kwicuza. Iyi ni ingaruka ya kane, iri kuri Adamu bwiwe, yabaye ugutakaza imigenderanire hagati yiwe n'ibimukikije, environnement. Heraba usonye mu Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 17 gushika kwa 19, aya majambo aravuga ngo ivu ryaciye rivumwa. Bibiliya yavuze ngo ukwegeye ivu umuvumo. Turabandanya nk'izindi ngaruka ngo azokwamarya ivyo yaruhiye imisi yose y'ukubaho kwiwe, ivu rizomera imikere n'imitovu. None imikere n'imitovu ntibiheza bikazibura umuntu, uzobikore ko urabe, canke ugende utambaye ikirato uce ahari imikere. Azokwama biricuya kugira ngo aronke ivyo kurya, arinda asubira mw'ivu. Ivu yavuyemwo niryo rizomuzanira ibimwica, maze aca asubira guhinduka ivu iryo yakuwemwo. Nshuti yanje, ibyo turya uno munsi, ibimera biva mw'ivu, kandi n'ibitamera navyo nk'ibikoko navyo nyene birisha canke birya ibyavuye mw'ivu. Kubw'icaha ivu rivumwe, ibirisokorokamwo vyose canke ibimera muri ryo vyose wumva vyobora kutuzanira ingaruka. Niho usanga amagara y'abantu agenda atosekara, kandi ibindi ko ndavuga biva mw'ivu. Ubuzima muri kino gihe twobitahura cane turavye ingene isi yatitutse, n'ingene barinda kuyihendahenda kugira ngo abantu bayironke mw'ivyo barya. Kandi ibyo bakoresha byose ntitwovuga ngo nta ngaruka zitari nziza ku magara y'abantu bitera, bivana n'ivyakoreshejwe ivyo ari vyo.
mugenzi unyumviriza, icaha ca Adamu rero cashitse kuri bose. Dusomye mu kete ntuwa Paulo yandikiye Abaroma igice ca 3 ku murongo w'10 kugeza ku murongo wa 12, harimwo aya majambo avuga ngo nta numwe agororotse, nta numwe. Icaha ca Adamu kirashika kure mu bwenge no mu byiyumviro canke mu byifuzo by'abana b'abantu. Ibi tubibona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'17 ku murongo w'9, ahavuga ngo umutima uribesha kurusha ibindi vyose kandi urwaye indwara idakira. Bisigura ko tudakora ibibi gusa, ahubwo tunabikunda. Abantu barakunda ibibi. Umwe akorera ikibi mugenzi we, abandi babonye ingaruka z'ico kibi, bamwe bakabishima ngwawa siwe yobonye, siwe yoshikiwe n'ibi. Bisigura ngo washimye ikibi gishikiye mugenzawe, kandi Bibiri tubwira ngo dukundane. Rero abantu ni babi, nico gituma bama bakora ibibi. Abantu babi bose bakora ibibi. Ntukanezerezwe nuko mwene so mugenzawe ahuye n'ingaruka z'ikibi wateguye kumukorera kandi ukagishitsa, kuko imbere yawe urafise urubanza, kandi ufitanye urubanza n'Uhoraho Imana, kuko warenze ibwirizwa ryiwe. Imana ishaka ko mu bantu yaremye haba urukundo. Nikico nk'izivyaha n'amaraso yawe Yesu, nikico nyeza gose n'amaraso yawe Yesu, y'amaraso yiwe niyanyeza gose naco magukira n'amaraso y'umukiza. Icaha kirica. Mu buryo bw'umubiri, gukora ivyaha gutuma umuntu yica uwundi. Turabibona mu Baroma igice ca 6 ku murongo wa 23, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero canke impembo y'icaha n'urupfu. Ariko kandi icaha kirica no mu buryo bw'impemu. Gute? Gitandukanya umuntu n'Uhoraho Imana. Dusomye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 59 ku murongo wa 2, haratubwira ngo ibigabitanyo vyanyu nivyo vyabatandukanije n'Imana yanyu, ivyaha nivyo vyatumye abahisha mu nyonga hiwe kugira ngo ntabumve. Nshuti yanje, hari igihe dusenga kandi tugasenga tubabaye kuko dufise ibituremereye byinshi bituruhije. Hari igihe inyishu ziza zinyarutse, ariko akaba n'igihe tubura inyishu canke zikaza zitevye. Igikwiye ni uko umuntu yirimbura agasuzuma uko abayeho, ko ata kintu yoba yarakoze kitahimbaye Imana, maze kikazibira inyishu ziva ku Mana kubwo ibyo ariko aracamwo. Tuve mu bigabitanyo, twuzure n'Imana, niho tuzosenga ikumva. Abantu usanga bari mu maganya, kandi muri kino gihe isi yose hanzwe n'ibibazo. Ni byinshi bitagenda neza, bibangamiye amagara y'abantu, bituma ubuzima buhinduka bitewe n'ubukene canke bitewe n'indwara. Ibidukikije ugasanga ntibigitanga akayaga kameze neza. Ivyo hamwe n'ibindi byinshi ntarize kudondagura. None Imana dusenga yonanirwa no kuzana inyishu y'ivyo vyose? None ko bishoboye, ni kubera inyishu zitihuta kuza? Ni kubera ibigabitanyo vyacu, ni kubera ko twagendeye canke turi mu bidutandukanya n'Imana, tugasenga ntiyumve, tukama twiremesha ngo Imana yumvise, tukwirema agatima ngo biraza kugenda neza canke ejo bizogenda neza, ariko tutabanje kwirimbura ngo turabe ko tuzuye n'Uhoraho. Nshuti yanje, ijambo ry'Imana rivuze ngo ivyaha bitandukanya abantu n'Imana, ivyaha biduhisha mu nyonga h'Imana,
kandi bigatuma itumva ngo ishire umutima ku masengesho dusenga. Icaha kirahindura umuntu akaba umuja. Ivyanditswe vyera dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 8 ku murongo wa 34 havuga ngo, Yesu arabishura ati, ndababwira ukuri, umuntu wese akora icaha ni umugurano canke umuja waco. Nshuti yanje, mbega hari uwoshobora gutora umuti w'ingorane y'icaha ubwiwe wenyene? Oya, habe namba. Kubera ko ivyanditswe bivuga ngo, kuko twese twahindutse abanduye, kandi ibyo twakora nk'ukugororoka byose vyabaye nk'imishambara yanduye. Twese twakabiranye nk'ibabi, ibyaha vyacu bidukubeba nk'umuyaga. Tubisanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 64 ku murongo wa 6. Ngo ibyo twakora nk'ukugororoka byose vyabaye nk'imishambara yanduye. Ngo twakabiranye nk'ibabi, ngo tugenda turongowe n'ivyaha gusa. None kubera iki abantu bagereranywa n'iri babi ryakabiranye? Kubera ko badakora ibibi gusa, ahubwo n'abantu babi. Rero turakeneye kugira umutima mushasha. Uhoraho yaravuze ati, nzobaha umutima mushasha, ndabashiremwo n'imwe mushasha. Nzobakuramwo umutima w'ibuye, ndabahe umutima w'inyama, nkuko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 36 ku murongo wa 26. Nshuti yanje, urakeneye umutima mushasha. Iri rero ryari isezerano Uhoraho Imana yashizeho, ritwemeza kutazorekera abantu bayo mu vyaha vyabo. Mu kurishitsa, yararungitse umwana wayo Yesu, uwari yaravugishijwe n'umumarayika Gaburiyeli ko azokwitwa Imanuweli, Imana mu bantu. Uwo yabaye inyishu kuri iyo ngorane y'icaha. Turashobora kubona ibintu bikuru bikuru yakoze kugira ngo abantu baremwe n'Uhoraho bagaruke mu migenderanire myiza nawe. Icambere, yarishize ko igihano twari guhanwa. Mu kete rya kabiri ntumwa Paulo yandikiye abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 21 haravuga ngo, Imana yahinduye icaha uwutigeze acumura ku neza yacu, kugira ngo muri we ducike ukugororoka kw'Imana. Yesu yemeye guhanwa igihano twebwe twari guhabwa. Yishize ko ububi bwacu kandi ari umugororotsi. Nta caha yari yarakoze, ariko yemera igihano c'abanyavyaha. Uwo wumva icubahiro twomuha coba kingana gute? Kirengeye gose ico twoha uwari we wese munsi y'izuba, uwaremwe n'Imana. Ica kabiri, uwo mwami Yesu atanga ubugingo budashira ku mwizeye wese. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 3 ku murongo wa 3 havuga ngo, Yesu aramwishura ati, ndakubwira ukuri, nta muntu n'umwe ashobora kubona ubwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo niwe yinjiza umuntu mu bwami bw'Imana. Aha naho yarabyivugiye ngo, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Niwe rero atanga ubugingo budashira, ubwo nabwo ni mpaka umuntu abe mu bwami bw'Imana. Ica gatatu, Yesu atanga inkomezi zituma umwizeye yanesha icaha n'urupfu. Idusomye mu kete intumwa Paulo yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo wa 2 niko habivuga. Umunsi umwe azonesha kandi akureho icaha burundu. Yohana avyerekwa mu gitabo c'ivyahishuwe igice ca 21 ku murongo wa 4 yavuze ngo, izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Nta rufu canke kugandara, nta kurira canke kubabara bizoba bikiriho, kuko ibya kera bizoba bikuweho. Mugenzi nyumviriza, ibi uri kuracamwo uno munsi, uri kurarengana. Kandi iyo ukoresheje ijambo ngo gucamwo, ni kurengana, ugenda ubisiga, ukaja mu bundi buzima, ukaja mu bindi bihe, ukaja mu bundi bwiza, ibiri imbere, ibyo wateguriwe. Ico kibanza tuzobamwo tunesheje isi n'ivy'isi. Nta byago bizobaho, nta mibabaro izobaho, ni ahantu ho kunezerwa,
h'amahoro yuzuye kandi ahoraho, ngo kuko ibya kera bizoba bikuweho. Ibya kera ni ibi bitubabaza uno munsi, bibangamiye ubuzima bwacu, bigatuma abantu bama mu maganya canke bitsa umutima. Mugenzi unyumviriza, icaha kirakomeye, gifise ingaruka nyinshi kandi zikomeye, ariko ubuntu bw'Uhoraho burengeye ivyo vyose. Pawulo arabivuga mu kete yandikiye Abaroma 5:20, aho avuga ngo ivyagezwe byatanzwe kugira ngo ibicumuro bigwire, ariko uko abantu barushirije gukora ivyaha, niko n'ubuntu bw'Imana butangaje bwarushirije kugwira. Ubuntu bw'Imana buriho kandi burengeye ubukomezi bw'ivyaha, burengeye n'ingaruka z'ivyaha. Mu gusozera rero mugenzi, ndakwibutse ko icaha ari kurwanya canke kugambanira Uhoraho Imana biciye mu mugararizo. Ibyo bica byugara ibintu byose byari mu mugambi w'Uhoraho Imana ku bantu yaremye. Ariko urukiza rwabonetse igihe Uhoraho yarungiye ku mwami Yesu gusubiza ibintu hamwe ngo abigarukanire Uhoraho Imana, maze umugambi wayo ubandanye. Aha rero niho dukenereye kwihana, niho dukenereye imbabazi, niho dukenereye Mpwemu Yera kugira ngo akomeze ubuzima bushasha mu muntu yavutse ubwa kabiri. None wewe mugenzi, goba utahura neza ingaruka y'ivyaha? Hoba hariho icaha coba kigufashe kikaba kikuboshe? Abatari bake barabambira ngo nsengera icaha caranse kumva ko. Nivyo birabaho, kandi nk'uko icaha kiryohera abantu, hari igihe bipfuza kukivamwo bikabananira. Ni mpaka uwuriye ideni aryishure. Ijambo ry'Imana riguma rivugwa, abakozi Imana bakoma basemerera, nawe uraryisomera muri Bibiliya, ariko ukabyirengagiza ukaryoherwa no kuguma mu caha. Ariko hari umunsi kizokubihira, wifuze kukivamwo bikugore. Kuja mu caha kuri benshi birihuta, baravyifuza bagaca babikora ubwo nyene, kuko Satani aborohereza. Ariko ko aborohereza mu kwinjira mu caha, niko azobagora mu kukivamwo. Uhoraho nawe haraho abanza kukureka kugira ngo nawe ugwane iyo ntambara, uce mu mageragezwa wikwegeye. Harahandi ushaka kwisanga mu mageragezwa ukaba uriko urababazwa. Ibyo bifise igihe vyagenewe, maze bigakurwaho. Amaraso yiwe niyanyeza gose, ntaco mpagukira nk'amaraso y'umukiza. Ariko raba neza ko atakigutsinda gihari, maze ubwire Uhoraho Imana uti: Uhoraho Muremyi wanje, ndagushimiye ku butumwa wandungikiye. Ndazi ko ndi umunyabyaha, ndazi ko ndi mubi kuko nkora bibi. Ndigaye, ndagusabye imbabazi, nunyoze untunganye, ungire muzima. Ndakweguriye umutima wanje uwuganze, nkura mu migozi yose Satani yanshizemwo. Umukwidegembya, underere mu muryango w'abizera, unkuze kandi unkomeze, umpindura igikoresho cawe mu gihe gikwiye. Ndakwizeye, ndizeye na Yesu umwana wawe w'ikinege. Amen. Wakoze kwatora amajambo. Reka nanje nsenge. Uhoraho Mana Data wa twese turi mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi n'ibiriko vyose, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndagukunda kandi ndagushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe busagutse kuri twebwe. Wakoze kumuranisha n'uyu muntu wonashikirije amajambo dusangiye. Ndagushimiye ko amurongoye agafata ingingo yo kwatura kwa guhindukiriye, akakwegurira umutima ngo uganze. Uyu yakiriye agakiza, numurere nk'umwana wawe, umukuze kandi umukorere ibikwiriye umwana avutse. Uyu nawe yarasubiye inyuma, atahuye ko incaha gifise ingaruka kandi zikomeye, ariko kandi ko yisunze ijambo ryawe yavuze ngo ubuntu bwawe burengeye ingaruka z'ivyaha. Aragarutse kubera yasubiye inyuma. Numwiyegirize mu mbabazi zawe umuramire,
kandi usubire kumuhagarika mu nzira yo kugukorera atunganye rwose, kandi umwambike inkomezi yama arongorwa na mpwemu yera. Ugire neza umuntu wese ariko aragukorera mugabo agaca mu mageragezwa. Ube inyishu muri ibibazo byose by'umubiri. Ababoshwe n'abadayimoni bakire kubohoka mu izina rya Yesu. Abari mu ngorane zose zitandukanye ubacira inzira yo kuzivamwo. Imitima yose bakwizera uyiganze, uyishiremwo amahoro yawe. Ibidukikije bitubabaza n'ibindi byose biduhanze uhangane navyo. Niwe mahoro yacu, niwe byizigiro byacu. Ubuntu bwawe buduhaze kandi ubinyishu ikibazo cyose ku kwizera wese. Nsenze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Wakoze mugenzi kuntega abiri, kandi nizere ko wafashijwe no muri aya majambo dusangiye. Kaze ku ciyumviro cawe ca ku gishinga ntaye cawe, nawe ubutaha uhoraho aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.